Abakunzi bacu, abakunzi mudukurikirana umunsi ku wundi kuri BM4 News, mu nkundinde baramutse ndabaye n'ikaze muri kino kiganiro cacu cyaka gatondo k'igenekerezo rya 25 kwezi kwa gatatu umwaka turimo 2026. Namakuru novuga yuko atarakoze amaguru hasi, kandi amakuru novuga yuko meza cyane ku bakunzi b'amahoro cyane coalition ya FARDC, aho inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23 bisa nuko akazo kashobotse ni mu gihe ibice bigiye bitandukanye na cyane biri muri Nord Kivu zino nyeshamba bene igihugu bariko baravyuka bagasanga zamaze kuva mu birindiro zavyo, zamaze kwimuka nubwo abenshi tutaramenya aho ziriko ziromokera. Muri rusange turaza kurabira hamwe ibice bitandukanye zino nyeshamba ziriko ziravamwo atamigwano yahabaye, ndetse tunababwire amakuru amwamwe ava mu bene igihugu ukungene bariko baratubwira uko biko biragenda mu bice bigiye bitandukanye. Sivyo gusa, turaza gusimbira muri Rubero ni muri Nord Kivu, aho abene igihugu baho batubwira yuko bavyutse basanga inyeshamba zaraye ziyabangiye ingata maze zigahunga. Tukabwira abakunzi b'izinyeshamba, abakunzi bakajagari ndetse no kwicana, baze gutwaza ibirago ndetse n'ibirepe, ibibido n'ibisafuriya z'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kuko bisa nkuko zabuze iyo ziva niyo zija. Yes, mu kino kiganiro turaza gusimbira muri Sud Kivu mu bice bitandukanye. Ku munsi w'ejo harabaye imigwano kandi ikomeye cyane yagiye gutuma inyeshamba zitari zike zikubitwa, izindi zihasiga ubuzima, izindi zihungira muri Kamanyora nk'uko amakuru yacu abivuga. Turaza kubatembereza aha muri Sud Kivu, tubabwire ukungene imigwano yatanguye n'ingene yarangiye. Ku munsi w'ejo biboneka neza yuko hongeye gukora ingufu zidasanzwe kugira ngo imigwano ibandanye imera neza kuri coalition ya FARDC, ndetse tunababwire ukungene igisirikare cy'u Burundi FDNB naco kiri mu myiteguro aha muri Uvira kugira ngo bashobore kwamirira kure inyeshamba z'u Rwanda zitarashika muri Uvira, bigasaba ndetse bikaba vyanatumye tubona ama offensive menshi cyane kuruta ama defensive muri no misi. Ndavuga muri coalition ya FARDC. Kaze ni karibu wowe se dukurikirana, ndagusabe gufyonda subscribe nyambo tarabikora kugira ngo bandanye dushigikira mane mu dutera iteka nkuko mwama mubikora. Like ni vy'ingenzi, bituma ibiganiro vyacu bigera kure ndetse bikarabwa n'isinzi ry'abantu, kubera ko mwamaze kubiha umugisha nkuko mukunda kubivuga ngo twirukane ngo amashetani yo hakujya yakanyero. Natangwa ndabivuga M23 abakunzi bayo nibaze kwitwaza ibirepe, udufuko ndetse n'udusafuriya bisa nuko akinyeshamba kamaze gushoboka. Namakuru hari nuko M23 yazinduye izingi birago mu bice vyinshi yari isanzwe irimo ngaha muri Sud Kivu. Izi nyeshamba zikaba zatanguye kwerekera canke kwerekeza muri Kanyabanyonga bavuye neza muri Rubero mu gace kitwa Kipesa. Amakuru dufise nuko ni muri Rubero ni muri Nord Kivu, aho abene igihugu bazinduye baduha amakuru batubwira yuko inyeshamba z'u Rwanda zikomeza kuva mu bice zafashe aha muri Nord Kivu, aho bavyutse basanga inyeshamba zose zamaze kwiruka nta nimwe hasigaye. Ndetse abene igihugu baho bakaba bazinduriye mu munyinga ntangere ukuryoherwa cyane kwishimira yuko zino nyeshamba zazimo bamaze imisi kugakanu zahavuye atakibazo na kimwe. Rero wari umunezero aho abene igihugu benshi batari bake bace bihereza amabarabara maze baza kuryoherwa, kubera ko zino nyeshamba z'u Rwanda zamaze kuva muri bino bice, zamaze kwigarurira aha muri Nord Kivu nkuko amakuru yose abivuga. Bisa nuko rero amasezerano ya Washington canke ivyo President Paul Kagame yasinyiye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri no ncuro ataho abicikira, kuri no ncuro vuga ko atahabicikira, kubera ko bisa nuko bamaze kumuzunguruka hasi no hejuru, ku buryo zino nyeshamba ziwe atazikuye muri kino gihugu azosanga ibitego yose yamaze kumutekurukana. Rero twabifata nk'ibitabaho, twabifata nk'indoto, ariko kuri no ncuro turabona yuko bibaho. Muribuka yuko twababwiye yuko hariho mbere n'abasirikare batari bake ba M23 bagiye baradezereta ku rugamba, kubera ko batariko barabona amaherezo yabo mu gihe zino nyeshamba z'u Rwanda zotena bikaba ngombwa yuko bazikuza nk'umuheto ngaha mu gisagara, muri bino bisagara bagiye barifatira ngaha mu gihugu ca Kongo.
saho gusa inyeshamba zazindutse zizinga ibirago no muri Mweso Mpeti naho bazinduwe bazinga udushambara nkuko amakuru yaho ariko arabitubwira. Abene igihugu twayaze batubwiye ati inyeshamba tuko turabona ziva mu bice zari zarafashe kandi atamigwano iriko irahaba, ntituzi aho bariko baragenda. Twabyutse tubona bongera gutekera batonze imirongo nkuko nganda bicijemo ino video mubone zino nyeshamba z'u Rwanda ukungene zatonze imirongo n'amasheni manini bisa nuko zihunze, kandi mubona yuko atacizere cyo kugaruka. Biboneka neza yuko bananiwe ndetse ubu banafise ibibazo bigiye bitandukanye nkuko bigaragara ku mayimaje tubacishije mu bunyene mubone ngene zino nyeshamba ziko zirava muri bino bice zari zimeze. Rero waramaze gufenda subscribe ni vyiza kubera ko amakuru menshi benaya ubu wa mbere ayarose atakibazo na kimwe. Amakuru yes twabemereye neza yuko tuza gusimbira muri site Kivu naho tubabwire ukungene ivy'imirongo y'urugamba vyari vyifashe ku munsi w'ejo narya tubona yuko habaye imigwano idasanzwe kandi ikomeye cyane. Ni route nationale numero 5 uva mu gisagara ca Uvira uja mu gisagara ca Bukavu. Imigwano yabaye muri no misi vyagiye kurangira coalition ya FARDC yigaruriye ubuce butari buke aha muri side Kivu neza na neza nk'agace kitwa Biriba, Kasambura ndetse na Kabunamo nkuko aya makuru twakomeje kuyabashikiriza yuko bino bice inyuma y'imigwano ikomeye yagiye iraba byarangiye FARDC yigaruriye buno buce. Bikaba amakuru dufise avuga yuko zino nyeshamba bakomeza gukubitirwa mu kagunira ngaha muri Prendoros ndetse muri rusange ngaha muri side Kivu, kandi biboneka neza yuko bariko baratsindwa kuko icerekana ko bariko baratsindwa nuko bariko baregerezwa amarembo ya Kamanyora neza kugira ngo bashobore kubinzira muri Kamanyora bakubitire muri ino Kamanyora nkuko amakuru yacu ariko arabivuga. N'amakuru zo kubatohoreza ku munsi w'ejo ntivyadukundiye neza kugira ngo tubaha amakuru yose yimbitse, ariko turaza kugerageza uno munsi kugira ngo dushobore kubatohoreza buri kimwe n'icyo twababuye ku munsi w'ejo mukimenye. Reka turangize kino kiganiro ariko mukurikirana no video y'ibiriko biraba muri no Kivu mubone ngene inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirava mu bice nka vyose zamaze kwigarurira atamigwano iriko irahaba. Kumbure turaza kumenya amakuru y'imvaho, turaza kumenya amakuru y'ukuri yaho zino nyeshamba z'u Rwanda ibice ziriko zirajamwo nubwo tutarahamenya neza. Nyamba ariko barasubira mu Rwanda tubimenye cyangwa bariko barishira ahantu hamwe kugira ngo bikunde isifre ivuge basubire kwa sebuje wabo mu gihugu cy'u Rwanda navyo tubimenye. Kandi n'abashije ino video kumbure muraza kubona vyinshi bitandukanye ukungera inyeshamba ziriko zirava muri bino bice. Wabo Yama byanga hekage alenga bamahwayo aho tulikashima kako nilikuwa 3 kilometri kwa metro kwenda teria ibi muyiwe kashima sawa